muraho mumeze neza murakomeye nkuko mubona murabona isa 11:47 z'agatondo apana z'umugoroba tuba tuduga imisozi aho ni ijya Bugarama Bujumbura Rirare sorry sinibuka ingene babivuze nimba ari mu ntara yagutse mengo sindabifata murambabarira urazi ko ari bishasha ariko aha ni aho zari muri Bujumbura Rirare uretse ko ubu hitwa Bujumbura yagutse Bujumbura yagutse ko turaduga murabona yuko dufise igihugu ciza igihugu gifise imisozi myiza utosanga handi kandi imisozi novuga ko itoshe itotahaye igihugu kirambaye pe ndibaza ko ariyo mpamvu canke nico gituma bahise muri Edeni kuko muri Edeni hari ahantu hatotahaye hari ivyamwa by'ubwoko bwose ibintu mwene ibyo rero mu Burundi naho uharavye rero ko ari ahantu hashajije hateye igomwe hatotahaye hari imisozi myiza hari ibiti imisozi yimbuka ibitoke donc urabona ko hari natire nziza rero ngira ndabatembereze ndazi ko hari abantu usanga bataratembera ruguru aha twarenze hariya muri Rirare sizere n'umunota umwe tugeze i Bugarama ni Bugarama hamwe hari barabara ryiza ririmo ibiti tukaba duteye tugenda aho tugiye kandi rero ntugire ngo ni hafi ugumane nanje ndagutembereza mpaka asha urabona heshi hatandukanye ahantu tugiye ni kure ariko turagerayo kuko urabona ko tugenda n'isimba bisaka ahantu ni heza yemwe ni heza nta muntu ahora hagira agace ashaka kuyifotoreza nkanje ku munsi washanka amatara kwibarabara mwijoro hose hakaka ndakurahiye n'abakora mariage Bujumbura baza baraduga kwifotoreza aho hantu kubera ingene bo bari heza aha tugeze rero ni imuramvya twinjiye mu gisagara canke muri kapitale y'intara ya Muramvya y'umuji wa Muramvya kuko ntikiri intara nayone barayimuye yego ariko katuvuge uko nyene ho muhibuka naho zari intara ya Muramvya ubu novuga ko ari mu muji w'Imuramvya naha tugeze vyacu ntibiteba image ni ikintu kinyaruka cyane aha nisi canke Burundi bwose nabo batembereza mu mwanya muto canke nkanajabuka n'imbibe ndabatembereza twavuye mu gisagara aha turacari mu ntara ya Muramvya uko mubibona uko nababwiye murabona ko ari ahantu heza gose rero uko tugenda n'umunezero n'uburamu turatamba tukagacinya mbega iyo ndirimbo ivuga ngo iki sindabimenya narizo menya burya mengo nta ndirimbo ngira nimwe nzizina iyo numvise ihuraguye gusa njana nayo nanje nkadunda niyo mpamvu uzosanga ntazi no kuririmba n'indirimbo n'imwe kubera ko ntazomenya pe ni ibintu bishika gake nyene mfaje nk'urugendo ugasanga ndazumvirije akubundi nta mwanya ndabiha pe cy'umwanya munini mba nibereye mu kazi
mugabo mfashe nk'urugendo nkatombora ukanya ikajamwo ko uwo muzi wose atakindi kintu mariko ndakora usanga nezerewe. Hama rero nkuko mubibona hakeye, ariko urabona ko Burundi hasigaye habaye nk'iburaya. Hari bimwe bita mbe ni neje ndavyite ngiki igipfungu. Aho urabona turaja uruzi twinjiye muri Gitega, tugira tuje bene ibyo tugira tuje muri Gitega. Ndibaza kandi ari je ndiko ndajayo basha, gusa nyine igipfungu naco kiratumuna atabona nyine nahageze. Sinzi igipfungu ngo bacitangwa iki abazungu, sinzi ko ariyo neje naho sinzi ko ari bijya bikoroka, kuko neje mbona ibintu mengo vy'amabuye bikoroka. Donc ni igipfungu cabaye ibuye, imbeho yabaye nk'ibuye igakoroka. Rero twebwe sineje kuko bitaba ibuye, ariko babishaka kuba byo habura gato ngo bibe byo. Donc twagiye twarenganye hahandi nababwira turi muri Gitega, ni muji wa Gitega. Rero tutanguye bona ko ivyacu ntibiteba, mu minota 6 tuvuye Bujumbura tugeze Gitega. Ngira twagiye n'urutaro, ninde muntu arabishobora, ninde wundi arabikora ashobora kugenda mu minota 6 buja Gitega. Ni jewe jenyene, nije ndabishoboye. Rero nimba nshobora kugenda mu minota 6 nkava Bujumbura nkabandi bagejeje Gitega, mwumvaga yemwe mwumva ntabatera imbere igihugu cose mu kanya gatoya. Mwe mugumane nanje gusa, tugumane dutemberane kugeza tugeze iyo ngiye. Aha ni Gitega, mu muji wa Gitega. Haracari mu gitondo, ntiburaca cane, amasaha ntaragera kure, haracari mu gitondo. Ngira ko bazi Gitega baca bahabona, ko badahazi naho ndababwiye ni Gitega. Ko batahazi, uretse ko hagoye kubona gose bitewe nuko hari ibyo bintu by'igipfungu, haragoye kubona cane. Ariko urabona ko ari umuji mwiza wubatse, urabona amazu meza hari imbere hose, urabona ama etage imbere. Ni muri centre ville, hari imbere hakurya tubava tugira mu kanya. Ni muri centre ville y'Igitega, ni umuji mwiza. Je murangirayo nkabona ko ari umuji mwiza umeze neza, na cane cane ko atani kinogo numva co ntaburira imodoka. Nubwo wogenda uhumirije nta kinogo woyitamo. Ico rero kimu kintu ca mbere gituma mvuga yuko Gitega afise umuji mwiza, uko Bujumbura nubwo turi muri kapitale karanyanyaye mugani w'abandi. Uzamaye gato yita mu kinogo, mbwo bivana naho uciye, kuko kapitale bari nini, ntiyoroshe nyene kugira bayikore yose. Kapitale bari nini, gusa natwe amabarabara ikarite zose bayakoze bakasubiramo Gitega. Gitega ntimuasha musigara mutwita ko turi iburaya. Nimumvise iburaya ariho abantu bakunda gutanga akagererezo, iburaya canke muri Amerika. Twe turose amabarabara hose n'uduhari twose twasubiwemo. Asha muza murazi Bujumbura muvuga ati tugiye iburaya, asha Bujumbura bu, Bujumbura buraya, Bujumbura bu. Muza murahita Bujumbura bu. Nuko rero haturi Gitega ni ku Ngoma, turenganye ku Ngoma dufashe ibarabara. Iri barabara rero aho rije ku bantu bamenyere gutembera, ngira baca bamenya aho tugiye. Iri barabara rimanuka uko ubugiye ku Masanganzira. Ku Masanganzira hano hari parking ya Gitega, hakaba kuri parking ya Gitega hakaba hari barabara riva Ingozi nirija Ikarusi, kandi yose mashasha. Yose mashasha nkuko nyene. Urumva ko ari ahantu heza haryoshe gutembera, umuntu tarahaza nawe azigora hatse. Hama Igitega urabona ko bafise ni quartier nziza cyane, ijya mbe bajya bayita muri ni Karera, mengo ni Karera
Karera ego mengo ni Karera asha nimba ntihenze. Ni quartier y'ama etage, bubaka ama etage, ni quartier nziza gose, nziza cyane atari yo gupfa kwisukira. Yego Gitega urabona ko hateye imbere. Katubandanye imbere gato rero, twamaze kuva rero muri Gitega. Twamaze kuva muri Gitega turagurutse dusimbiye muri mwibarabara rija Ikarusi. Mugabo ntituragerayo. Iri barabara rija Ikarusi. Rero kuri barabara rija Ikarusi turinje Karusi Ruvubu. Iri ni Ruvubu, uruzi rwa mbere runini rwitwa Ruvubu. Turaruciyeko nibwo rwa mbere runini mu Burundi. Hama kandi ahantu tugiye turaza guhura n'uru ruzi. Ndaza kubereka nitugirayo, ndaza kurubereka ati nguru rwa ruzi rwaje. Ubwo aya mazi ari ngaha ndayabwire yihute, ndaza kuyaramutsa duhurira imbere iyo ngiye, ndabe ko aza kuntanga canke je ndatanga. Iyo bari bishoboka tware kubivugana, ariko ari guje gusanga ngira antanze canke je ndayatanze. Nubwo ari ku murango urabona ko Karusi twaciye naho nyine hari igipfungu cishi. Hari igipfungu cishi udashobora kubona imbere. Hanyuma kandi urabona Karusi ari intara nziza ifise ibiti vyiza, ibiti bishajije. Mu byukuri biraryoshe, hajuciye ahantu hambaye nk'uku urumva ko umutima wawe uryohewe. Je ndiko ndacana nkaha numva noryohewe, numva naryohewe, nkumva nyine nkumva umengo nonavamo ngo ngaja kuryama, ariko nkatinya ko mu biti mwishamba arege uhura n'uruyoka rukakumena uvuga ati uje kundyama ko ngahasi wanyu ugenda uryame ku matora. Je narigorewe niryamira mu ivu hasi, none nawe uje kundyama ko toka ndakujya shaho jewe nzoka. Impamvu ushaka kujeho kuryama usanga urahagira ibibazo kubera uba uteye ibikoko biteye ubisanze wabo mwishamba. 2:02 twageze Karusi, twavuye Bujumbura yasa 10:47 donc amasaha 2 mikeya cyane turi muri Karusi. Aha rero Karusi ntange uryoherwa. Indi mushaka kibaza ngo niki niyi bindirimbo ajya ayindi murumvise ngo batuzanire Primus zitatu watu wabatu elana watu wabatu batuzanire Primus zitatu. Ngusanga nibwo bamene ndayumvise numva yitayemo nyine muri flash nawe ati kandayi dundike, nubwo ivuga ngo bazanye niba ari Primus, niba ari promoso sinzi ngene bayita nyanuze vero. Niyo mpamvu je naciye mpindura niririmbira Primus ko ariyo inzimenyerewe mu Burundi, cyangwa gatireka ndirimbe ibyo nyine vya Primus kuko iyo yindi ntumbaze nta niyo nzi na niyo ndabona. Rero hajya iri kuragenda modoka wenyine birasa kugenda nyene bishaka umurare kugira ugize irungu, ntavugira irungu ukabyina ukaririmba gatamba. Biri mu bintu bituma unafata urugendo neza ukasanga ugeze yuja neza bitakugoye canke ukanyaruka, donc nturuhe cyane, ntuje mu vyiyumviro cyane. Uko utari kurumviriza umuziki ushobora kuruha ugasanga imodoka irakugoye gutwara cyangwa mu vyiyumviro. Ariko kabisa uri mu kazi ka Primus zitatu n'utundi tusanga nyene urugendo rugenze neza. Gusa sha gutamba sha bimenishinda kabisa navyonze. Simoware watu Primus almost zitatu watuzanire watu watuzanire promoso zitatu. Niba ari Primus, niba ari promotion zitatu
sindiga ni promotion zitatu kandi promotion zitatu kubiririmba ni fresh ugize promotion zitatu mu buzima canke mu kazi canke mu byo ukora promotion zitatu ntiworeka kubiririmba nimba ari promotion yavuze ni fresh batubandanye rero tubandanye urugendo urabona ko tugeze kure umwanya muto okay aha tugeze ni rero aha ni Muyinga centre aha ni Muyinga abantu babonye iyo nzu baca bahamenya cyangwa imbere gatoya tugire ku ntara province ya Muyinga ngira abantu muratangiye kuvuga ati turabonye yugiesha turabonye ni province nshasha ya Muyinga inzu nziza cyane gose intara ya Muyinga mugo sinzi nimba nayo nyine bayihaye irindi zina zindavyibuka neza turacari Muyinga mu gisagara mu muji waho ndazi ko beshi baca bavuga ati twabonye yugiye gumana nanje ndakwereka n'umunsi ndagutembereza ndabikubwira ahantu ngiye ndahakwereka kandi hari impamvu yo kuhabereka urazi ko ntahora ndahabereka nahora ngenda jenyene nkaja mu vyanje sininde kubereka ngo nciye ngahangiziki ariko uno munsi ndahabereka kubera ko hari impamvu nza kuvuga hari impamvu nza kubabwira ituma canke itumye ndahabereka ku bantu rero turatemera aha ni Muyinga ugira uve mu muji wa Muyinga ugira ufate ibarabara rigenda ahandi hantu novuga ku mupaka nivyo aha twageze ku mupaka ari wa Tanzania aha ni tukiri mu Burundi basha niyenze nkaci uburyo noca ncibwa amande caye nkakubita ati wesha mambo vipi wewe nafanya hiyo wewe dereva gani wewe muendesha gari wa wapi wewe hapa ni boda ya Tanzania boda ya Kowero ya Kabanga boda ya Kabanga hapa yani boda ya Kabanga muri Tanzania mugabo siniwa ndabereka ngene ngongesha oya ngongesheje camvayo nkacambandanya si sawa camvayo nkacambandanya nuko ni kuvuga yuko mwamaze kubona urugendo ndimwo kwari urugendo rwo mu gihugu ca Tanzania ngiye ahantu kure kandi naho nyenda habereka aha turi ni muri Tanzania turavuye Kabanga turatanguye tugenda aho bita Ingara mujini hapana mjini mtaumva ngo ijini Ingara mujini kwa Kiswahili Ngara mujini impamvu nashatse kubereka uru rugendo nuko ndarufashe inyuma y'ibintu byahabaye mu misi mike by'imyerekano ibintu bikomeye twumva twese twagira ubwo n'impamvu nahisemo kubereka twamaze kugera Ingara muri ville ariko turavuye muri Ngara turamanuka twerekeza hirya rero twavuye mu muji w'Ingara nase kubereka kuko nta bintu nyene bisamaje vyishi bihari Ngara kabisa hari hose n'Ingara kajya kavire kajya gakaritie n'umusozi uhari muremure uduga cane ku buryo imiduga myinshi ivuye kurangura ihora imererwa nabi bikanka kwihaduga igaciparika hari abantu zibakararaho nigeze babwira ko nza kubereka Ruvubu nze kuraba amazi kuduhura amazi rero nasize Ikarusi ndashikiriye rero aha hepfo ni ku Ruvubu ucamubona ikiraro kirekire kimeze nk'ikivi ibintu hejuru mengo kirasakaye hajya ijya ni Ruvubu imwe yavuye hari Ikarusi niyo yiyi amazi rero reka ndabe ko yahashitse je ndahashitse kandabe we mazi
amazi twavanye ikaruse gute ndayabonye najya yasakurya bye genda bandanije namwe mu bandanye kuko aya mazi acabandanya ku Rusumo ku mupaka w'u Rwanda bye mwe mu bandanye nahavuye aha rero nageze muri Tanzania hagati aha mubona ijyane mu hoteli n'umuji bita Biharamulo ujya muji bawita Biharamulo Biharamulo sinzi ko ari Giswahili sinzi ko ari Kirundi sinzi ko ari Bihara kuko Ibihara mengo ndacumva mugo Biharamulo sinzi ko ari Kirundi sinzi ko ari Giswahili mugabo hitwa Biharamulo uramujubona hari imbere mukanya tuza gushikira twageze saa 9:13 kuva mu gitondo tuza tugeze saa 9:13 ngaha rero Biharamulo mu gisagara Biharamulo ngaha tugira twinjire kuri rompo yaho rompo ya Biharamulo yamazi nawe yabandanije ku Rusumo agiye gukora umuyaga nkuba umwe wa Rusumo zotuma tugira umuyaga nkuba mwinshi najya nyene ijya ruvubu ivi wacu mu Burundi gatembe kazogera no mu Rusumo okay tugezere kuri rompo imirompo ya Biharamulo tugiye uko ibubamfu ibarabara ridugari yarigiye kuri parking ya Biharamulo n'amakarite riri hariya ni muri Biharamulo kuri centre twe turakase dufashe tuzungurutse rompwe nako nzungurutse rompwe mfashe ibarabara rigenda aho bita Bukoba ku mupaka wa Tanzania na ntuze iri nyeniri umupaka wa Tanzania na Uganda ku mupaka bita Bukoba niri barabara ryagutse cyane rinini ririmo amabarabara 4 mugabo je sinza kuribandanya ndaza kurita bitewe naho ngiye je singiye Uganda singiye Bukoba ngeze kuri kare gasagara kari imbere candarita ahamvuye mu gisagara ca Biharamulo ngeze imbere gatoya iri barabara ndarita narita imbere je navuye kera urabona kwirira itari rye mabarabara 4 iri ni rye mabarabara 2 iri rero iri rikora agenda iyo imbere ningeri iyo imbere ndabereka handi nzoba ngeze ndaza ko habereka kuko ntidutebe urabona ko ibarabara ni rishasha ni giza ni rishasha kabisa mabarabara yaho abari mashasha cyane hose ego aha nivyo niho ndavuga ni rishasha mabarabara ni mashasha nukuvuga ahantu ugiye nubwo haba ari ibirometero vyinshi usanga ugezeyo n'ingoga bitewe nuko ibarabara nyene riba risawa murabona n'imisozi ya Tanzania ko nayo batacibaye bariko bararima ibiharage nako ibigori nivyo nabonye vyinshi barima iyo misozi yose hajya yuzuye ahantu imirima yuzuye imirima uyu muje tugezemo rero urangora kumenya na hano hari minzani ni nka minzani hajya tugera ku ibarabara igiburyo bari katiye aho bitarunzewe risubiye runzewe ku barara Dar es Salaam mugabo twebwe tubandanya hari imbere ico capa banditse hajya lijarunzewe twe tubandanya ari imbere kajya capa nako bari banditse ko hajya uhaciye ufise nk'ibintu byinshi imodoka y'amakamyo barinda guca hajya aho bita minzani bakabapimira imizigo batwaye bakayipima twaharenganye tugeze mu muji aho mwiza cyane gose bawita Katoro numuji urimo abantu babadandaza cyane uhaciye haba huzu y'abantu ahambere na kamendenganye aha biri bidandazwa kubera aho habara abantu beja modiage biki numuji urimo abadandaza kabisa munini wubatse amazu mezi bamwe abadandaza nyene yamazu menshi amagasekebuye ashumengo ni hano bayigi bawita Katoro tuvuye Katoro rero tuvuye muji wa Katoro twerekeje ahandi hantu aho tugiye rero muje kurikira ahandi konda kamera hari hakujya
kuri musozi nantu bimba inzahabu cyane tugihano bita Geita tuvuye Katoro twinjira mu muji bita Geita. Rero uwo muji abaho Geita ni umuji urimo abantu bakomeretsa cyane kubera barimba inzahabu cyane. Hari hakugira misozi, hari ahantu horo n'igisagara kibamwe bazungu kinini baje kwimba amazahabu. Hari no mu muji wa Geita turawinjiye dushitse kuri rompo ya Geita. Rompo ya Geita hajya ari capa twarenganya kivuga ko dusigaje ibirometero 96 kugera Mwanza. Tuzunguruka rompo, rero ini rompo ya Geita tuzungurutse iri barabara dufashe rija Mwanza. Ariko aha ni mu muji wa Geita kandi ni intara ya Geita ibamwe abantu kabisa basa amahera cyane kuko barimba inzahabu. Imisozi yaho yose ni inzahabu abantu baho beshi nabo beshi tuzinanye usanga beshi bakora akazi ko kwimba. Iyo nje ntabamenyesha kiri kare sindababona nsanga baragiye mu misozi kwimba inzahabu. Aha hantu rero gituma ntari kugenda ntahaberetse nuko nigeze kugira ikibazo imodoka irapfa mara indwi ngaha hantu. Ndibuka aha hantu naramazindwi imodoka yampariye yapfuye fata hotel mara imisi ngaha ndahatembera ndahangayikira. Mbere aka hotel nafashe kwari imisi myinshi mengirengirwe nafashe lodge apana hotel nyene zimvye. Lodge uriha 20 kuri chambre 20 kuri chambre kandi y'amashiringi urumva kaba atari make 20 abari mu maswasanti y'amarundi. Rero niho nafashe hari ruhande y'iyo etage ni hotel ko barubaka mugabo itarahera neza. Aha mu kubafu hari hotel nziza ya mbere Geita na presidiage ino aho hantu Geita ni yakunda gushikiramo. Rero jewe nari muri kajya kazu ako aho imbere yo modoka iyo ni lodge niho nari igihe namara imisi ngaho niho nabaye igihe kirenga indwi. Mbaho Geita ndayizi ahantu showe kuba indwi irenga kandi wa murahaca ahantu buhazi buhafise n'abagenzi abajama binwe nivyo. Rero uko nabwiho Geita ari abantu bafise amafaranga bimba inzahabu urabona ko baba mu mazu meza. Iriya quartier yo hirya n'inzu ni quartier ifise amazu meza hirya kurarama gasekebuye ama etage heza nyine heza kabisa. Rero iri barabara dufashe tuvuye muri uyu muji wa Geita iri barabara rija nangira mvuge ngo Karusi rija Mwanza akaba ari ibirometero 93 kugira kuri rompo ya Mwanza. Ariko apana kugira mu gisagara kugira kuri rompo ya Mwanza ni ibirometero 93 mugabo kugira centre muri Mwanza ni ibirometero birenga 100 uvuye aha ibirometero nk'103 canke 105. Okay, nababwiye uko ndabatembereza nimurambigwe tubacasigaje iminota 17 canke 15 kugira duheze urugendo rwacu. Aha rero tugeze ni mwijoro bwamaze kwira yakiriye amasaha twavuye Geita bwamaze kwira irompo tugira dukate aha nahano bita Sengerema n'umuji bita Sengerema. Tuciyemo bwije urumva ntubona neza nahano bita Sengerema. Ariko rero nituva ngaha Sengerema tuzoba tusigaje ibirometero 50 canke 40 kugira tugere Mwanza. Aha twahageze tugeze kuri ca kiraro kibirometero 3.5 uri hejuru ya Victoria. Aha turi hejuru y'amazi
nuko bwije kandi ni utorute iri ni barabara rimwe rimwe amabarabara ayubona atatu hakurya ya kijya kintu cikirokosima naryo n'irindi barabara rimeze nko kunyene ni utorute ni mwijoro rero icatwe nkamera ibi bintu urugendo nashatse ndabereka uko hari amahoro je naje nkiza nafise ubwoba no manibaza yuko hari ingorane bambwira ngo baguma bakukagua ngo banakukagua ngo bagusopa ngo ahantu hose ariko mu byukuri je nasanze urugendo nakoze rumeze nkuko nabona ndarukora nta n'umuntu numwe yigeza mvuruga ntageza mpagarika mbwira ngo ibi nibi ikada urugendo nakoze rwagenze neza aho rero naranahagaze mwijoro ndafata ka video kandi ari mwijoro ndafata ka video kabisa dongira ndabandanya nta n'umuntu akujya kara nta niki igihugu ni nyabagendwa kujya nyene kandi Imana ifashe Tanzania kugira haguma ari nyabagendwa kubera ko n'igihugu ubona ciza giteye imbere kandi gitufatiye runini ego nuko kiganire kigarukiye ngaho tugeze imwanza ngeze ku kiraro bisigaye nzobereka umuji wa Mwanza ejo nzobereka nkuko nabasezerani kubereka urugendo mpaka ngeze mu gisagara iyo njabutse ikiraro mba ninjiye mu gisagara mba ninjiye muri Mwanza byanyabyo rero nzobereka igisagara ejo murakoze.